Shalom shalom, ndabahaye ikaze mwese muri uno mwanya. Ndagomba ko dusangira ijambo ry'Imana rishobora kutwubaka, rishobora kudukomeza, ikaduha kugendera mu cyo Imana igomba. Uyu munsi ndagomba tuvugane ku kintu kivuga ku kuba hejuru y'ibibazo canke y'ibigeragezo, être au-delà des circonstances. Ubundi hari ibintu biza birungitswe n'Imana. Imana ibigomba ko kutwigisha ikintu na kiriya, igaca mu bihe bigoye, mu bihe bikomeye tudashoka dutahura nk'abana b'abantu. Ariko kandi ndamaze kumva abantu benshi bavuga ngo ibi bintu by'ukuri birandengeye, bingeze ngaha, ntabyo nshobora kwihanganira. Ariko nagomba ndakubwire, turabye mu ijambo ry'Imana, somye igitabo c'Abikorinto ba mbere igice c'icumi umurongo wa 13, ijambo ry'Imana rivuga ngo nta cabagerageje kitari c'umuntu yoshobora kwihanganira, ariko Imana niyo kwizigirwa, ntizokunda ko mugeragezwa n'ivyo mutoshobora. Ariko hamwe n'ivyo izobacira icanzo, niyabona ari byo tokwihanganira izoducira icanzo kugira ngo tubone ingene tuvyihanganira. Iryo jambo riratwereka neza ko Imana ntishobora kureka ikintu kiza kuri wewe itabanje kubona ko ushobora kucihanganira. Kurya umuntu yakoze telefone azi kapasite canke ubushobozi bw'ibintu bishobora kwinjiramwo, niko co kimwe n'umuntu yakoze imodoka arazi ati imodoka irashobora kwinjira kaduga imisozi, kukwera ubushobozi azi ifise. N'Imana yadukoze, yagukoze, yakuremye, irazi ibyo irungitse ko wewe urashoboye kubyihanganira. Ugiye no gusoma ijambo ry'Imana muri Luka 10:19 birivuga ngo mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo n'ububasha bwose bwawo mugwanizi, kandi nta kintu na kimwe kizogira ico kibagira, kizobahagarara imbere. Uza gusanga handi ijambo ry'Imana riravuga ngo iduha gutambakira ku dutwe tw'imisozi. Byumvikana yuko ikintu cyose caje ku bugingo bw'iwawe, Imana ibibona neza ko umuntu ashobora kubyihanganira. Ariko kandi nivyo bana Yesu tukiri ngaha ku isi yaranavyivugiye ngo turi mu isi dufise amarushwa menshi, ariko duhumure, yaranesheje. Yongera avuga ngo sindabasengera ngo bakure muri nosi, ariko ndabasengera ngo barindire muri yo. Rero Yesu nyimba yarabivuze, nuko tukiri ngaha ntaba ariko adusengera ngo tuduge mu ijuru, nuko arazi ko ari ico yaturungitse gukora. Ariko malgré ko yaturungitse gukora, hari ibyo duhura nabyo bitoroshe, n'ivy'Imana rimwe rimwe irekura kugira ngo itwigishe, idukomeze, iduhe kuba abasirikare beza ba Kristo bashobora gukora igikorwa ciwe hano muri nosi. Ariko rero muri ivyo bibazo ntitwushobora kwinyoha cyangwa kwirengagiza yuko ivyo bibazo bibaho. Ariko ngomba tuvugane ingene umuntu ashobora kuba hejuru yabyo, akaba umuntu aca mu by'abandi bariko baracamwo, ariko akagenda anesha cyane. Ikintu ca mbere ngomba kuvuga, ugiye gusoma nk'ijambo ry'Imana biratwereka neza yuko hari ikintu ca mbere numva nshaka ko dusangira gishobora kudushoboza kuba hejuru y'ibibazo. Ica mbere ni guhungira mu bwiza bwayo, guhungira mu busabane nayo. Ico ni ikintu kidasanzwe. Abakristo benshi canke abantu benshi baraba conscient y'ibibakikuje, ya realite z'ubuzima, ikibano, ibiriko biraba mu kibano, ariko ni baki baba conscient y'Imana n'ubwiza bwayo bugendana nabo. Ugiye gusoma nk'ijambo ry'Imana, uraza gusoma nko mu Bami ba kabiri gice ca 6 umurongo wa 13, uza gusanga batubwira inkuru ya Gehazi n'umuvugishwa w'Imana Elisa. Umunsi umwe Gehazi arasohoka, asanga ingabo z'Abasiriya zabakikuje zigomba kubatera. Araza arabwira umuvugishwa n'Imana ati ega karabaye, twatewe. Elisa aramubwira ngo twakabaye tujana imyaka yose, utazi ko natwe dufise ingabo zidukikuje. Mu yandi majambo, Gehazi yari conscient ya monde physique canke monde naturel, ariko ntiyari conscient ya monde spirituel. Elisa acara musengera ngo yuguruke amaso, amaze kumusengera ubwo nyene acabona ko hari ingabo nabo zibakikuje. Je tuma n'ijambo ry'Imana usomye mu Baheburayo 1:14 biritubwira ko abamarayika ari abakozi badukorera twebwe abazoragwa ubugingo budashira. Rero kutaba conscient y'ubugingo budashira, kutaba conscient y'isi y'imwemu, kutaba conscient y'ubwiza bw'Imana,
kirere dushobora gukoreramwo bidutuma tugira ubwoba bw'ibintu canke tunanirwa n'ivyo bigeragezo, bigadutuma tunanirwa atari vyo Imana yashaka ko tubamo. Abatwitanga imbere usomye nk'ijambo ry'Imana, Dawidi ahavuga muri Zaburi ya 23:4, naho noca mu ngabo y'igitutu c'urupfu sinzotinya kuko uri kumwe nanje. Ahandi aravuga naho noca mu mazi menshi ntazondengera, naho noca mu muriro sinzosha. Kubera iki? Kuko uri kumwe nanje. Donc yaguma avuga kuko uri kumwe nanje, ubwiza bw'Imana, ukubaho kw'Imana kwagendana nawe. Igituma navuze guhungira muri presence yiwe canke mu bwiza bwiwe, mu busabane nawe, nico kintu conyene n'ahantu dukura inkomezi zitari iz'umwana w'umuntu zidushoboza kwihanganira bya bigeragezo. Ugerageje gusoma urabona handi Dawidi yavuga nko mu Zaburi ya 27, aravuga ngo umurongo wa 3, naho ingabo zosagaza ngo zingwanye, umutima wanje ntiwotinya, naho intambara byuka ikandwanya, no muri yo norema. Umurongo wa 4 ndawukunda cyane, acavuga ngo ico nsaba Uhoraho niki kimwe, nukuba mu ngoro yiwe nkama nihweza ubwiza bwiwe. Uyu abivuga yarabizi intambara ibigeragezo yahura navyo, ariko acavuga ngo ico nsaba Uhoraho ni kimwe, nukuba mu ngoro yiwe. Nibyo byamushoboza kugenda anesha ibintu bitandukanye byamugwanye. Rero nagoma ninjire mu ijambo ry'Imana. Ugiye gusoma ko igitabo c'Imigani 24 umurongo w'10, birivuga ngo niwadendebukirwa ku munsi w'amagorwa, inkomezi zawe zizoba zari nke. Ndatangara ingene batavuga ngo niwananirwa ku munsi w'amagorwa, amagorwa azoba ari menshi. Oya, bavuga ko azoba ari kibazo c'inkomezi, si kibazo c'amagorwa, si kibazo c'ibigeragezo, si kibazo ni kibazo c'inkomezi nkeya. Rero izo nkomezi nazo ntahandi tuzikura uretse mu busabane n'Imana, mu guhungira muri presence y'Imana. Aho niho honyene dushobora kuronka inkomezi zitari iz'umwana w'umuntu. Shaka umenye ikintu kimwe, igihe cose Imana yapermese ibintu kuba ku bugingo bwawe, nyimba ariyo ibifisemo uruhara igomba kukwigisha, hari amasengesho itazokumvira. Ivyo navyo uzobimenyera mu busabane n'Imana. Niwayisaba ngo igikombe kikurengane, kumbure izovuga toya niyo mission yawe. Usomye Yesu arabisenga, arabona imbere ingene ibigeragezo bigira bize, umusaraba, kuzovumwa n'abantu, agasenga ngo Mana nimba bishoboka iki gikombe kindengane. Ariko Imana ntiyigeze mwishura iryo sengesho, ahubwo gihambaye yamurungikiye umumarayika amwongera inkomezi. Ariko umumarayika ntiyamusanze hariho hose, yamusanze ku musozi i Getsemani, yari karasenga. Nico tuma n'igihe turonse ibigeragezo si umwanya wo kwidodomba, ni umwanya wo guhungira muri presence y'Imana. Niho honyene turonkera izindi nkomezi zidushoboza. Ijambo ry'Imana riratwereka kandi n'uwitwa Stefano baba bamuyengukanye, bamutera amabuye, acaba ahantu. Bibiri mbwira usomye Ibyakozwe n'umwa 6 umurongo wa 53, biravuga ngo ahanga amaso mu ijuru abona ubwiza bw'Imana na Yesu avyagiye iburyo, ahagaze iburyo bwa Data. Aho hantu ngo baca bamusimbira ko bamutera amabuye, ariko malgré ko ivyo byabaye byose ntiyigeze yidoga cyangwa basabira umuriro. Ahubwo Bibiri cimbwira neza ko yabasengeye isengesho na Yesu yasenze ku musaraba, yaciye babwira ngo bababarire kuko batazi ico bakora. Iki kintu kirahambaye. Mwibuke ko yari intumwa kandi yakoresha ibitangaza. Intumwa zakoreshwa ibintu biteye ubwoba, ariko niyabaye ahantu asaba umuriro, yarakiriye umutima wo guharira, arabaharira malgré ko bari kubamutera amabuye. Nagira mvuga ikintu kimwe, ahantu honyine ushobora kuronka umuntu ashobora gukorera ikibi giteye ubwoba, yakwiciye umuntu, yaragufashe ku nguvu, yakoze ikintu kiriya kinini, logiquement mu byumvira by'umwana w'umuntu utomuharira. Ahantu honyine ushobora kwakira umutima w'Imana gushoboza no guharira n'igihe wahungiye mu bwiza bw'Imana. Stefano yabonye ubwiza bw'Imana, bimufasha guharira bariko bamutera amabuye. Nawe uburyo bwiza bwo kuba hejuru y'ibigeragezo canke y'ibibazo no guhungira mu bwiza bw'Imana. Nico gituma iki nico kintu ndagusabira, guhungira muri cyo. Yesu abahezagire. Amen.